Écoute, non. Chérie. Nega manje nakoshere chikije Imana nukuri. Nakoshere chikigama. Sha. Ndanyange no nyange. Ngiye gutoza kumukobwa mukundana. Urugo nje nzogwinjira. Kwari ibijumbu bigaragara ugize etaje cyuyuna. Wochikoye cyo kumufuma. Yoho mapema. Ni Mwihuriro TV hari gihuhusi gato cyahaciye nta kantu capunguje kubaba kurihirana. Munona garutse. Nibirebire ndagusabye No, nikunda. Now I have my wife. Ndafite umugore ubu nibikunda. Ndagusabye sheri nuguri janda cyakunda nibirebire mu mwanya gusa tuganire. Jeff namwana ubwo kubera uri kumusubira yuko ufite umutipe yitwa Dani mu boga. Umugana wa Mr Champagne jo nkene kivuga n'inzara. Gira ukwambika ndakubwira uriwe. Dodo Fashion imangazini dandaza impuzu z'abakenyezi abigeme ibirato hamwe n'ibindi. Kubategura imanza nabo dukotesha ibiseke hamwe n'imvutano. Woba wifuza kuberwa canke kujana n'ibigezweho. Kaze kuri Dodo Fashion iri kuri Le Parisien 3e étage numéro 109. Uzohasanga wa mukinyi wa mareresi aheruka gusohora filme nshasha yise ibihe iri kuri YouTube channel. Mufise icyo mubaza hamagara kuri 71 131 508. Ndasubiramwo kuba tavyumvise neza ni 71 131 508. Kuri Dodo Fashion kaze muri Sanzi. Turabara kujya kuza budget tutiva muri mwese mwiriwe muguru wa mwiza canke igitendo ciza Ivan nawe ndaziko budget iri mu dukurena mu kwisi yose. Ndakwibutsa kuri subscribe na notification kugira ndabona makuru ari update nabwe kunganze ndaba makuru abakinyamareresi abacomedien no musindi kumwe n'abacomedienne. Canke abactrice byose birashoboka. Ndabaramukije kwanza Jojo ni sawa? Salam. Amakuru yawe. Imeza? Ndakuramukije nawe. Namahoro. Utubwire izina ryawe ry'ukuri n'izina usanzwe ukinisha muri Mario. Abavyeyi banyise Tuyisenge Dorine. Dorine. Hamijyo nkinisha ni Dodo. Dodo. Yivukira ruguru usanga bahamagara Dorine wagira tawu ni Dodo. Narahonzi. Ni sawa mvo cha witwa Dodo mu muji ni sawa. Uyu nawe ari ku ruhande rwanje. Ni sawa? Ego. Wewe hiyo wewe tubaza gukorana kuri. Ni sawa? Ni sawa. Akazina ka. Jewe amazina nje y'ukuri nitwa Akimana Sadedine. Izina ry'ubustani ni Sade Queen. Sadedine Sade Queen. Ni gituma mu modify tuzina? Kugira tworohereza abantu kuduhamagara. Urumva ushusha akantu ka esthétique nawe ucuvyumva. Jojo chaba Jojo. Jojo mbe witwa Josiane witwa Joseline witwa Jojo ni Josepha. Josepha. Kugira byorohe ni Jojo. Gate jane ndategera kantu shaka ko duhera ko Jojo nakanu gatangura kuri video zanyu Mwihuriro TV. Mubwira ati abantu baterere je muranibaza kubera iki turakora ibintu byiza tugakora ama video meza tukashikana ku barundi hari abantu bakumbuye Burundi bakumbuye kumva ikirundi ariko ugasanga bananiwe no kubagira ikintu bafasha nashaka duhere kuri ako kantu kugira tuze kubandanya n'ibindi mbo novuga yuko twebwe ku buryo bwacu nitwo kwishoboza byose kuba rero dusaba imfashanyo ni kumva hariyo nka sene usanga zisaba nko mu kabari kacu usanga rero hari gihe uburyo ugasanga ntibuhari cyangwa ugasanga hariyo location kanaka dukeneye ugasanga baduciye amahera umurengera amprise n'ibikoresho twako dusaba imfashanyo kubera dukeneye ibikoresho hari ibikoresho byinshi twifuza kugira tubandanye tubaha ibintu byiza abafana bacu hamaze kuboneka nk'imiliyoni zingahe no ibyo nabyo namenya kubera ibyo ni byaba ari muri komite cyangwa muri management nabyo nsinzi na cyane ubutumwa agenda burungika ku bantu baba diaspora cyane n'abarundi bo ngaha bashaka kudufasha kuko hari umuntu yo kwiyumvira kandi batirana kamera birashoboka gusa rero
abarundi hari ukuntu usanga nyene bigoye ariko nizere ko ubutumwa babwumva. Nigiki cyatumye mwiyumvira ko muvuga ati reka tureke guhora reka dutereze ufise icyo afasha dufashe tu. Mbo igituma twasabye ubufasha mbo twarabyiyumvire turavuga ati yantukare abantu bakunda ibikorwa byacu reka tubabwire ikibazo cacu turabe yuko bokidufasha. Nizere yuko ubutumwa mwabwumvise ukabutaraba nibaza ko vraiment nimba ukoresha YouTube uraba YouTube nizera ko maze kuraba video za Ihuriro TV ukabutarazibona naho vraiment asho kuyamanje. Jojo tiko turaraba ni Ihuriro mwatanguye mukina comedy muraduga kuri comedy munyuma muza kwinjira muri film. Kubera iki hari abantu bari babakunda kubera comedy ariko comedy menga mwarazipunguje kubera iki? Mbo turavye cyane twe tubona yuko benshi basigaye bakunda ibintu by'amasaison. Turavye mu Burundi wacu basigaye bakunda ibintu bibandanya histoire zibandanya cha turiyumvira ati reka dukore cyane ico bakunda ariko si ubwangwa ama comedy twarayahevye kuko chaque samedi dukora ama comedy tukayashikiriza ariko twaravye igisumbi kindi kuko benshi basigaye bakunda ama filme cyangwa amasaison abandanya. Change mwashitse kuvuga ati filme no tuzinjiza kanoti gatubutse. Byose birimwe kuko two turondera gafu urumva. Byose birimwe. Jojo hari umuntu abayifuza ati mbengiye muri filme noba kuba ndiko ndakina filme zizica kuri YouTube yifuza kuba yoje muri uyu mwuga umubwira iki? Mboje no mubwira karibu cyane ari don yiwe nta kibazo na kimwe kirimo kuko ikintu iyo ubona ari don yawe uragipartage abate. Dodo nikiki cyatumiza mu Ihuriro? Jewe oya Dodo. Okay, Ihuriro narayikunda cyane. Ubaka natangwa ibintu byo gukina narakunda Ihuriro narifuza kwinjira mu Ihuriro kabisa. Ndavuga ati gico shira hajya mu Ihuriro hajya vraiment ndumva yuko umutima wanje wokururuka. Bu Ihuriro wari vraiment generaja mu Ihuriro mbo ko hari ikintu mbuze. We na kantu udakunda mu Ihuriro naho uvuga ati naho ndiyo ari utuntu tutameze neza. Erega hose amakosa ntabura ndabizi nawe muri TV wanje hari amakosa. Yatwe nta makosa ariyo ntazibana zidakubitana. N'umugabo n'umugore barahongorana iginyo bwaca bakaryoherwa kandi ukabona bari kumwe. Gusa twebwe mu rugere tumeze dushwana abakinyi kuri twebwe nyene. Si ibintu byatari nyene n'utuntu twinjira. Ni blague nyene bwinjirana mu nyene ugasanga murashwanya ariko mwejeje mugasubirana kandi. Uri kurekina muri Mario series. Yes. Uri kuraraba Mario series mugeze kuri season ya gatatu. Ya gatatu. Nirihebanga mukure cyakugira mushiye gukora season mugere kuri season ya gatatu kuko tuko turaraba series nyinshi mu Burundi ziratangura zigahagarara bigasanga bagarukirije hanu cyaye tugasanga harazo dusange bakwishe haba kantu mupfa na Jojo canke na boss amaje tuma ngo wapfuye kandi atamuntu afa muri series hataragera. Oya urumva ivyo navyo series impamvu idashobora kubandanya biba biva ku bakinyi. Abakinyi muzi uko mwitanga series irabandanya mukaryohera abafanzi. Hari kuri mu Burundi usanga nk'ubu ejo tukazobona muri season nk'iya 10 ngo Dodo yapfuye ngo bamwishe yapfuye bakananirwa no kuvuga ukuri ko yapfuye kumbe bamukashije canke ari utunyanga yakoze. No muri Mario narapfuye ariko ubona agarutse nazutse niko isine biba yanditswe. Hahoro usanga ari wakoze agakosa oya nikiswe Mario yanditse kugira ngo hariho uwundi muco wongera uboneke kandi kuko iyo nafa hari bitari kuguruka muri gafiro. Niko hari series nyinshi tubona abacteur cyangwa abactrice bapfa ntibapfe kubera film ariko yandize ugasanga yapfuye kubera yari yakoze akantu nyene katameze neza. Abo abona bose ndagira abakoze amakosa nyene ariko je nta kosa nakoze kuko turi famille turakundana nubwo ukuri kosa baraguhanura nk'umwana nibo cyakwica muri film ko bakoze ikosa. Hari utuntu usanga tugenda twibonekeza mu matima matandukanye ugasanga nka boss atangwe gutongoza abakobwa kinisha gusa we nibaza ko bitoko je ni haba yibeye boss wacu uri mu rwambere kwanza turafite ariko harona nigiye tumuha icubahiro ciwe abakwiye hari umwanya wo gufya n'umwanya wo kumuha icubahiro
oya rega bijya ntibirinda ngo ni cubahiro ngo ni iki abo urumva baba batiyubaha urazira umugabo w'umuntu urazi ukuntu umubosi wawe mugendane gute urumva ubutiyubaha Jojo nk'ubu haje umukobwa gukina muri timu agatangura akageso ko kugendana na Miss wokora iki numva ico nkora ngamani iyo ni decision rapide sindi kintu urinda kuyumvira ugwana ega kugwana siyo solution hari abantu bakoreye akarivenja nyine baca bahora oya kugwana siyo solution kugwana siyo solution hari ikindi kintu nokora kandi ndazi yofuma bikorera basi aho ntabona ariko nzi yuko ni mukazi hamaka cazi ibintu by'uturofa nk'utwo onye je ndakaze nishakiye rega byo bamwibaga n'ubundi rega niyo bikora bona gusa byo imisi y'igisuma ariko ningahe nahirenga 40 bigaragaye yashaka tukari kintu kiri muri team nanje sindi kijuju no bibona ikintu wowe birashitse nyene ugaca umudoma neza ari kumwe baryamanye nk'umukobwa umwe mwabo mukinana akuvuga ivyo bintu reka cyangwa niyo image cyo nokora gusa filime ndibundi iri kurayiraba yarigeze ahantu hashimishije ku rwego rushimishije kuko ubwa mbere nta filime nk'izi twakora abazirabe uyu munsi bakora filime ukaronka 10,000 views ku munsi umwe ariko nubundi nizera yuko tutarashika ku ntambwe ishimishije kuko uri kuraraba nko mu Rwanda barashaka kubona basoye filime akakubita nka 50,000 views ku ndwi no ku munsi umwe biranashoboka ariko twebwe hari ahantu menga dufise barriere tutashaka kure jewe ico no kwishura kuri ico onye nibaza yuko hariyo abarundi bataratahura aka kazi kacu kuko iyo babitahura badushigikira kuko ndibaza nawe ndabizi urabona ingene biruhisha ndibaza waje no kuri tele wabonye ingene dukora ntako tutagira kandi nibintu tuba turakora kugira tubahanure canke tubanezereze niyo mpamvu baze barihangana vraiment basi bafyonde kuri sabone je partage kugira badushigikire natwe kuko akana kazi vraiment sikintu coroshe sikintu pfa kuyimvira ubwo nyene ukaca waduka ngo igikore yawe ni JOJO yatanguye kuva kera ndibuka ari interview twakoranye kera mugikorera muri taba nyene we nanira mukiri n'inkumi ndiko ndaraba arace nk'imyaka 2 umenga ndiko ndaraba mu myaka 2 vraiment urabona imyaka 2 uri ku kazi ugeze kure ubigereranya gute kuva kijya kiringo gushika n'ubu uri muri iyi game ya film mboje ndabishima cyane kuko kijya kiringo benshi ntibadutahura hari abibaza ngo ni ibintu by'uturofa gusa tugira wamenga nubuso benshi ntibadutahura kandi bari bazi ko kijya gihe umukobwa wese akina filme abari indaya umva ntibaduha agaciro kacu kadukwiriye ariko ubu unye urashaka gusanga ndose nka message cyangwa ugasanga umuntu aran telefone JOJO Jevro ndakunda ingene ukina ndakunda ibikorwa byanyu ndakurunkiye Samire uranwa gafana ndakurunkiye Desamire n'ifana umva turumva yuko nyene batanguye kuguruka mu mitwe batanguye kubitahura JOJO hariho amaseni amwe mugendura kina na Komanda ugasanga nk'amaseni yo mu gitanda ugasanga urabonekanye nk'itako gushika ngaha ntibikubangamira na cyane ko uri kumwe n'umugabo wawe mbo jewe naritahuye ubwa mbere byarambangamira ariko ubona ibimbangamira kuko mbazi message ndiko ndatanga en plus dosa umugabo wanje wenyine narinza binyemerera kuko araza akamaro arazi agaciro kanje kandi arazi ikintu mba ndiko ndapartage ku bandi bantu niyo mpamvu nta na kimwe bimbwira nta na kimwe kuko Komanda namufata nk'umukinyi mugenzi wanje hajya tuba turi ku kazi apart y'ivyo wenyine nta bindi bibandanye aranavuga ati murasarishije rabintu mukinye babantu baba bataratahura iyi game sibiri musizina kubera umuntu menyeshane yari Dodo na JOJO mbabare kansuye kugusaba nyibuzizina ni Sade Queen amazina yo ni hatari umaze ikiringo kingana gute mu IHURIRO TV sikuvuga ngo ni kigufiya cyane kandi ngo ni kinini cyane gusa nyene nuko umuntu aba afite impano nyinshi ndambere narere mu muziki
mu macanja mu ihuriro kuko nasanze mfise do zose. urafite indirimbo wari umaze gukora nyene zasohotse umuntu ashaka kumviriza? Yego. Aha, ndagusaba ga freestyle uducishirize ko gato. Ehe mutima uwe umora hafi, ehe ni wewe uwe umorana. Ashura dusondetse. Na JOJO kandi yasanzwe ari umuririmbyi. Meruka murimba kwa Tantine nta indi ndirimbo masoye gusohoka byahereye. vuba tugomba dusohora izindi ndirimbo zibiri zishushe atari bwa bwana. Si bwa bwana. Muri kumwe nande? Ni ihuriro TV kama kawaida. Yose. Mwese muzoririmba. Oya si bose ariko benshi muri bo bazoririmba. Iyo ndirimbo zibari collabo zari featuring. Wewe ibona waje waduhaturiye gusa. Duheruka kwa Tantine kandi kwa Tantine yarakunzwe cyane kuko iri mu ndirimbo zagize ama views muri kijya kiringo. Kubera iki mwamaze iki kiringo muterasoya gusohora indi ndirimbo? Mbo nka jewe vraiment do yanje siyo kuririmba. Niyo mpamvu nijya kwa Tantine sinzi nyene nakantu yamuzatireka mfe kuvyatagura ndabe kazokunda. Naho ubundi rijwi ko yari siryo kuririmba ndiyizi bandugo yangu. Ijwi ryanje je njyo gukinisha mu magome je mu mafilm. Umuntu wese afise impano ziwe ndibaza nawe urabizi. Ni nkuko ndakubwiye nawe genda ajya dukine ariko usanga birakonani. Kaye nawe akina byo mwana yaguye. Nawe nyene arakina tabyo narinzi. Gusa impana bari nyinshi uretse kuba mukina mu ihuriro TV nta zindi talent murashobora kuvumbura canke murashobora kuba mukwereka abakunzi banyu? Mbo Jane talent nari mfise naratamba drama kandi narayigisha n'abandi bana. Naratamba drama narigeze drama hajya ni yaye. Mbo drama ni indirimbo utamba ukoresha umubiri utavuga. Koresha amaboko en fait ni nka kujya kwibiragi bakoresha intoki. Hariho drama na danse contemporaine bitandukaniye? Mbo danse moderne. Danse no, pana moderne, contemporaine. Iyo nayo ni yagutega mana yanje. Ni danse bagira ibintu ariko avuga umuziki gusa. Bijyana ariko bagira bikaguha image y'ibintu bakinye. Na drama nuko nyene rero, na drama nuko nyene. Na urayizi? Uyamara ndabibona. Bigenda gute kugira utambe ibintu ujya munaze kubona ibintu ariko uratamba ivyari byo? Namajambo urumva namajambo abarimwe hama naho kayerekana mu bikogo. None uracacisha ko ruceye waciye uhebe? Aya narabihevye. Wabivye kubera ubase canke avuze ati umwanya w'ibi bintu sigaye? Nta mwanya nayo ndabirangana ko nari mu bintu byinshi nageze no gutamba danse moderne. Nageze kuba umuririmbyi umva nari mu bintu byinshi bitandukanye. Cambona umenga byose navyo noshobora camugatireka mfate decision yo gukora ikintu kimwe. Hari ibintu uba warakora uri nkumi umaze kubaka waciye uheba kubera ugiye mu mugwi wo kubaka? Byinshi cyane kuko ndibaza wubatse hari ibintu bigabana hariyo ibindi bintu ubugiyemwo biba bitandukanye no mu bukungu. Gute kandi mu gihe uba nkubu atari wo ubibwiye ntawe menya ko warongowe? Mbo ababizi barabizi niyo mpamvu hari ibintu umwanya naronka kera n'ubu sico kimwe. Umfise umwana, umfise umugabo, umfise ibindi bikorwa ntegezo gukora mu rugo. Urumva yuko ibyo bintu byose nabishobora. Ukeneye guha umugabo keya. Bageneye guhakeye umwana mva byose. Oyo umugabo mwana. N'umwana. Cyane umugabo mwana ari. Uyu mwanya turi kumwe n'umwana. Uyu mwanya turi kumwe n'umwana. Umugabo na turi kumwe. Umwana ariye nta bindi ibindi kiba gisigaye aba ari umugabo. Byose vraiment. Na cyane nta kuko ari gihe usanga mu rugo ugasanga umugabo yazanya akageso kubera yabuze keya cyane gose haha. Uremera ko umugabo ashaka kurenga ibigo kubera kubura keya? Benshi imbere. Keshi nacyo gitima abagabo barenga ibigo baba babuze keya mu rugo sibyo? Ego birashika. Urubase wewe? Oya. Dodo urubase? Wapi?
ihuriro ni sawa nduba ihuriro murana kifisi abahungu bo inkumi basigaye batinya kurongora ni muze mudukwere dusi baby bizobica rigenda muri mari abahungu bo basigaye bakunda musigaye mukunda abakobwa bafise amahira oya jesi ndimu oya musigaye mukunda abantu baba kandi ibwirizwa ryanyu ari kuduha twebwe oya ni nkuko dodo ibwirizwa rya he none kwereka bavuze umugabo kari we mutwe w'inzu kubera iki niwo mutwe ariko ubu musigaye muzana ngo vya 50% ngo 50% uravyemera none hari abagore batunze muri kino gihe abagabo ugasanga umugabo yirirwa aryamye mu nzu yirirwa yicaye ugasanga umugore niwe agiye kudandaza niwe azanye ratio niwe ari hinzu none ngo 50%. Ivyo ntibibaho wavuze ngo abajene ubu ngo nibakirongora kaja mu musigaye mukitwaza oya musigaye mutinya kurongora nesi kurongora ngo babashaka ngo ibishuga mama ba diaspora none nkuku na dodo Hoboneka ikigabo nyene hoboneka ikigabo kifisi noti ntiyoraba ngo nuko ari ikigabo oya mbonone mugiye imisore itamwubahutse yabuze aje asaziri wabo akijipata yakibabu anaenda nta misore irakubaho kade siyo mutamaje senaye umugabo wawe babasore mwase kuza ngiri ngumi wacu je umugabo wanje sesu bakikuja kize yo mutama wawe anamutomboye muri kino gihe yo mureka usanga bigoye kubera n'amafaranga ni nkakugira usanga umuhungu n'umukobwa ugasanga umukobwa aziko umuhungu ari wabafise amahe ugasanga bari nk'abanganye imyaka none umukobwa we n'amafaranga yakuye kandi banganye imyaka kubera iki wata yabafise bo birashika kuko hari abakobwa barondera ugasanga yatanguye kurondera kuva kera akaguma yishira kuri konte mu gihe atararonka uwo bavyumva kimwe niyo mpamvu rero ivyo birabana n'uburyo bw'umuntu cyangwa ugasanga iwabo barayafise baramuhaye ugasanga afise utundi tunakora ugasanga arafise amahera kandi ni mundi uri kuraraba usanga abakobwa ku kafaranga atari kirenga kubera iki mbo abakobwa novuga yuko bo mu Burundi nka benshi turabanebwe bo gukora kandi turagaya akazi nkaje ndashaka ubwaho je sinodandaza itomati sinodandaza ibigori sinodandaza amavoka ariko simenye yuko tujye dutoye twombyarira ibintu byinshi niho rero tucihende nene sivi impamvu abahungu batabikoza murakenye mushaka gukora namwe bwe murakenye ko yawe mukenye murongora dufise n'abahungu bubu murakenye mushaka ubuzima bwiza mushaka ibintu biza binyaruka oya dodo wewe uri kuraraba mu gihe ushaka kubaka wofatira ku mafaranga cyangwa uvuga ati je naha dukenye tuzoyaronderana amafaranga ntiyubaka aho nitwo kuba turavye amafaranga hamani yahera ndamuta niragenda nkurikiye gamahera kazomara gukena cyane subirira wacu kandi oya none wibaza kwemera wa muhungu wo mwibarabara atagira nahata urukundo ntirucagura urashobora kububona ugakundana n'impumi ukavuga kundana n'ikiragi none uba waramukunze ngwanira he tuzogya amahera tugama yasi twese mwavyumvise mwabagabo uronse arabaga benshi ameze uku mugatanga ubuzima bubi mukubakana imari guhezagiye ukaca umuto w'umugore mwatangwa ubuzima bubi jero ngiri ivyo twari ibijumbu bigaragara ugize etaje cyuyuna Wochikoye cyo kumufuma yoho mapema nuko hariyo aka video nabonye ku mupasiteri araho ugasanga abasha ukubiswe n'ikofi n'umuntu akenye umugabo wakakunyanyasa we warihanganye ibintu byose mwaciyemo hama kacaguta atahora abana bajone n'afise ibisusa akatangura kubabona ndugu yangu ariko ukaca witwarirwa n'ikiboss ugasanga mu buzima bwiwe no kuguma kugira guca gusa none ntovu muja ku boss waje kumukena uteseke buri rukundo bure n'amafaranga byose ca wibaza gusa abakobwa zinakebura abakobwa vraiment mukore abakobwa bacu nabanebwe niyo mpamvu bamwe usanga bajana n'ibigabo nka twebwe urasha baratubona two turashutinga ku kuzubiki burya n'abasazi twe twakora ibintu nkabijya bakatugaya ariko nibamenye ko tutabura ubutranto bukarana basi turonka ayo make ariko hako twakurirwa twicaye muhira dufuma turonka utwo duke tukaraba kantu tukoresha gusa ndakubaze wewe urumva ego kubaho kubakana n'ikintu cy'ikigabo usanga ari ibintu nyene bigoye ariko kije gifise amafaranga ukaba ufise n'agahungu gakenye wewe wotora nde muri abantu gusa bama bavuga misi yose
atari amahera nta rukundo mu bisanzwe hajya mu bamwe murabeshanye ego wavyumvise Jojo kuko urabona sindakubesha nta kuntu twokunda canke tukabana nkazanirirwa inzara hama ngo twogumana oya nigezwa kugenda ugenda kuba yafise biba bigoye nk'ubu mamaze kubaka urugo warushitsemo woshura utukomoka ega nkuko niyo woje naho byo kwankirayo reka ndakubwira igituma ikintu cyose ari amafaranga kuri ubu buzima tugezemo kugira umuhungu arongore ntaba yatanze inkwano aba yatanze inkwano aba yakoresheje ikisa amahera kugira mupange dote mariage n'amahera kugira muze murondera inzu yo gupanga uzotanga amahera urinze uvuga ati ngomba nunguka umuryango manza n'umugore ubuzi yuko ndi capable yo guharasya umugore wanje ndi capable yo kumugurira impuzu ndi capable yo kugira ikintu cyo cyose ariko n'umugore ntijejere namwe mugafashanya urumva buzi iryo rimwe ntocuvuga ngo uramuhevye ngo usubiye iwanyu ya kuko n'ibintu biba bishitse yahora guha ariko n'ibintu byashitse nawe nyatari gushaka kwibiyiwe ni nkuko nawe uronse uvuga ati reka nanje ntangerasya umugabo wanje n'umusubya mu gihugu gusa hari n'abantu bavuga ngo urumva ngo urongoye ngo niyo ngushutunga wewe bya nuravyemera nivyo je ndavyemera kandi ya sampursa n'umugabo wanje je murandayimubwira we ari mukenyere mutararongora ubu bo ntitwari dukenye aho arambwira ngo nk'ubunya hata mugore mfise umva hari gato two turablaga ngo mbafise amatungo arenze nkaca ndamubwira wewe tugikundana waba munzingana gute chambre sawa hari matera zinga wari ufise hari amadivo wari ufise hari isara amanje wari ufise niwicara ku itapi akacambwira nkaca ndamubwira okay raba ibintu bufise kandi uburiha inzu y'amahera menshi fois 3 kuyo wari ubayemo none numva ubunye kari uri mu boss kandi ntidusiba kujya bivuge ko umugore ari umugisha umugore n'umugisha kandi cyane rero kuzana ahubwo namwe wari ufise agapunguka hari uzana bigapunguka kubera iki hari igihurongora umugore ugasanganishe bebe basi no kubera ugasanga numunebwe cyangwa ugasanga ni wa mugore yamavuruga umugabo ugasanga umugabo nakora nakazi neza agashire kugiye kubera iki kubera umugore amuvuruga ariko iyo umugore mubyumva kimwe nawo mujyi biharage bidakaranze murakundana kandi ibintu biragenda neza nk'akabanga kwibira dodo ari mu rugendo rwo kubaka nakahe Bo nk'akabanga no myibira ntazarabe ngo umupapa canke ngo umusore canke ngo arabe ngo amatungo kuko urashaka kugenda ku muntu afise amatungo ugasanga ntuzopfa bironsemwe amahoro ugasanga imisi yose no gukubitwa imisi yose no gutukwa ugasanga nayo matungo wirukiye ahubwo ni wa mugore ugusanga utazova mu nzu ico no muhanura rero nuko uwo bazovyumva kimwe kandi kindi naco mugabo mwiza arahari vugo bavyumva kumwe arahari dodo cyane nawe urumva umugabo mwiza ava kumana umugabo uramusengera nupfa gushupara gusa yangiye kubaka ushupa usanga ugiye mu ngorane gusa umugabo uramusengera ari abantu baba buriza ngo je ngo ndindiye ngo Imana ngizoma mbwira Imana izogwa kandi utamubwira ryari kandi udasa ari no usanga uterekwa umvuzo cyumumenya ryari oya nukuri uzi yuko wavuze ati je ngeze mu myaka yo kubaka canke ne kurongorwa cha kukarago usenga Imana ja muri chambre yawe uvuga ati Imana je nkeneye umuhungu ameze uku nuku umuhungu tuzofashanya uku nuku wana shimo uvuga ati je nkeneye umubogo ameze uku umuhungu tutazorari ukamusengera ukamumodifya nkuko ubishaka nakujya ubutwaye nduvuga ati Imana ndagusabye uzome ikibebe cizuku nuku ukamusengera kandi Imana irumva amasengesho y'abantu bayo Dore ufata kanya ko gusengera muzokubaka kwaje naragira icyumviro cyo kubaka bro ari umuntu yatubwiye ati jewe umupasira araho tijewe ntaranubaka umugore nari kuzotwara inzu nari kuba mu muduga narabibona muri jewe ko ndabifise wari ko bakatani iciyumviro umva Imana izofatira kuki kugira mbonye ingo z'ubungene zimeze one ngo z'ubungene zimeze izahe ingo z'ubwece aho mba babanyi biki mbonye ngene babayeho n'abagore ba bagera ukuri n'urogogwa Wumva rero bafana dodo azoba mu masera nta mugabo akeneye mwavyumvise ariko apara abagabo batana ama stress oya kuko
arabaga ona nk'ubu jewe ndakina amafilme sivyo singera umugabo wacu rero ngurumva gwe musi nisanga filme ngo reka kuko yasanze nyina umuntu ukaba unkundo uriga ko uvyumve kabisa ngurumva kujya kuntu wambara ndavyamba ndi muri filme ngeze mira nkiyuba uzukuru umugabo wacu kumbwira ngo dodo ngo rero nkuhagarika filme rero ngo burayo ngo tubane tubwira ati umuntu wa mama tuma wigiye nyimba uzukuru wiwanje uzogaruka utari wanje naho ari kwa nyina none dodo hageze iki kiringo utarigera uja mu rukundo she waragiyemo mbona urabiheba yo ko narugiyemo ashagwara nankomerekete reka yataje uburi pose warabihevye ubu ndicaye dipoze kabisa ndirenda bivye marizo kwikorera nyimba zo daneco kibogare cyo byumva nawe ariko shaka umustari nkaje gurutse mu mutwe atahura nese cyane hari abakinyi benshi b'abakobwa usanga babangamirwa n'abasheri babo ibijya bintu irisi nawe uri byari byo bazogutongoza gusa rero kukaba nkako bajya abakobwa usanga bakina filme hari ukuntu usanga bakundwa n'uwari we wese numva ko ariyo mpamvu bavyanga Yarabiki baravyanga cyane kora vraiment atara kandi urinze utombora akagukunda ego nukuri ico kimwe cyo baragustress urakundwa mpaka amapera bamesa nini nyimba bazikura gisinzo bazikura ari kurumva arakunda n'umukobwa kira amasere muri yakira nugiriye niko kazi kiyo ari umunga bafise ubwoba ati je umugore wanje simba shaka n'umwandikira message ivyo byose vyiza umwanya zo kufisa umugore akina amafilme nyizere mwese mwizera namenye ko hari ane ku kazi mugeze mu vyo mapenzi na mapenzi ikindi kandi kubera iki bajya bakina amafilme abatarongorana ku bwabo kare bo baba bayitahura ivyo bintu ntabaruwi wawe ntabaruwi wawe no tubivuge gute kenshi ukunda gusanga abakina amafilme n'abaririmbyi benshi mu Burundi ukunda gusanga barongorwa n'aba diaspora kubera iki Jenga nibo badukunda cyane si ege barundi sigire bambe Jenga nibo badukunda cyane andi mutanganda batumiye kuri mariage amakingi yabaye mari no cyumva no mu diaspora Ngaba diaspora ni munyaruke ibihute we nta mu diaspora yo je bon ndafise umusheri wanje mu diaspora nyine oya asha abantu bakunda umukobwa kabisa hare nibagende mugende mukunda abandi mbawe ko bamaze kumufata tugaruse gato mu bikorwa by'ihuriro TV n'ihuriro TV novuga yuko ari TV ya mbere twatangoye kumenya nga mu Burundi kuri comedy iteye imbere wanashaka ifise ngira n'aba subscribers benshi nibaza vraiment kari ya mbere mubona guturuga amahereka kuronka Silver Award ya Samira Bone mwiteze gute Emilio nayo y'ababone Emilio vuba cyane n'ambu tuvuga ati nibabandanye bashigikira ibikorwa byacu turizeye ko byiza biri imbere kandi ndibaza abafana bacu nako tutagira ko banezereza nibabandanye bagira sabone kugira natwe tubandanye twitagatira turonka yagafu gusa ni mwihuriro TV hari gihuhusi gato cyahaciye nta kantu capunguje kuba bakurikirana nta kantu na gato kuko iyo bahari akantu tuba twarahagaritse ibikorwa ariko ahubwo yazanye ibyiza kandi byaduhaye gukora n'ingufu wiyakiye gute mu gihe komanda yaragarutse mu ihuriro kubandanya ibikorwa wowe wavyakiriye gute nka JOJO je nka JOJO nabyakiriye neza cyane kuko komanda twakoranye imyaka myinshi urumva garutse byarangyohe gusa je muranibaza kubera iki timu nyinshi usanga hari utuntu mudahurije ko n'abakinyi bajya bakagenda kugira bazosubire guhura ugasanga biragoye ariko twaraba nk'ibindi bihugu twaraba mu Rwanda usanga abakinyi bose barahura ariko nk'umuvuga ati zose kubona filme irimo JOJO Gasore Yasoni n'abandi ugaca usanga biragoye ntibona ko umenga naho dukora ibi bintu hari akantu k'inzigo tubikorana canke hari ukudakorera hamwe nk'abandi mbo umugana wa Mr Champagne joke ngeno kivuga n'inzara dupfinzara twese en fait kuko yaba tudapfinzara dufutuntu tw'uburofa rofa utuntu tutanafashe ukaca usanga turadukujije twatuntu ako banza kureka twatuntu kugira dukore ahubwo dushira beef imbere twebwe mu Burundi dushira beef cyane imbere kuko ndavye nko mu Rwanda muri Tanzania ndakunda gukurikirana ibikorwa byaho barasha no kugira kiki ko bashwanya ariko ugasanga ni ibintu bumvikanye wanashima kuri TV bakerekana yuko menga bafitaniye amabifu kugira bironkera ama views ariko wasanga mu yindi misi bicanye no mu kabare ko barasangira ugasanga ahubwo bama batelefonana ku mwanya ariko twebwe nako kakiki twogize
bagaca bagahindura bifu ugaca usanga nizangorane nyine ntituritahura mu ncamake dupfa inzara nawe ubundi yaba atari inzara ntituba dushwana ku buntu bw'uburofarofa we basi mugihe ho hari umukinyi mudahuriza hari akantu mudahuriza ko akagenda ejo nakagira ivyiwe yo guhamagara ukaja gukina mbo vyovana n'ikiganiro ndibaze ko duhuje kuri bimwe bimwe kuko nanje siniga abandi muri management ndibaza yuko tuvyumvikanyeho atangorana nako kantu nyene ko kuvuga usanga kuko je na filime ndayikurikirana cyane gose filime ndundi ndayikurikirana naje gusanga timu nka zose hari abantu bagiye baratandukana bagiye baragira utuntu kugira bazosubire kandi bahure no kuvuga nk'ubu ukora filime bagahuriramwo bose ngira hari babuze bakina nabi kubera bagati nakaduriye mu iyi filime cyane yaza gasanga casting wewe uzokinana nako gasanga ari utuntu bigeze gupfa ugaca usanga mugati yaje kweri ndagiye mbo jembuze ku ruhande rwanje genda umuntu iyo nshavuye ndashavura kandi ni nkuko je ntabika inzigo ni nkuko ikintu caraheze kiba caraheze turi mu kazi ne abo dukorana abo babaje ko turashaka gushwana ariko bigahera jewe iyo mbabariye nabi nivyo tubifu twakera novuga ngo reka nshiremo inzigo kuko nanje mbadiko ndiyononera mu kazi okay ni harakazi mazi imisi nibaza turiko turaraba leta iriko irashigikira ba comedie ab'umuziki n'abakora entertainment muri rusange ariko turiko turaraba kuri kote ya filme nta bufasha kabisa je ndiko ndabona mufashe je mvuga ukuri nta bufasha turiko turabona buvuye muri guverinema buza muri filme ikintu wosaba ashaka ari umuntu abijejwe canke yo dushikira hari akavyumva ikintu wosaba kuri kote ya guverinema bufasha canke bo supportinga muri filme n'icyayi mbo ubufasha burakenewe kandi ubuze ikintu ciza cyane kuko twebwe niyo habaye nk'utuntu tugenda dukorana kuri ibi by'ama YouTube ndibaza twebwe ntidufise aho tubishikiriza sinzi ko ico kintu rakibona sinzi ko cyo bakijuba ariko je ntaconzi kuko ndabye nko kubyigeze kuba batubwira ati jaha agenda witwara kubera iki hari igisata kijejwe ibintu byacu kitari bwaboneke sinzi ubuko cyo bagihari niyo mpamvu birakenewe nibaturabire kuri ibi by'amafilme cyane kubaririmbye wongira cyo bagihari ariko ku bintu ibi by'iwacu nta sindabona igisata gishigikira ibintu byacu umuziki hari wa mekare de musicien nibaza ko no muri filme hari akwiye kuba ikindi kintu nka kujya kwa mikare de musicien ikintu kiduhuza habaye akabazo ico kintu cyamacha yatanze impanuro kikadukoranya kunuko tukagira ahantu natwe tubarizwa ko nk'ubu arashaka gusanga harashaka kuboneka n'igihugu kikatanga sponsor ku bakinyi ba filme ndundi boca baronderera he bo batorera he ariko haraho usanga ni kwa kudashira hamwe kwanyu mbo ni kwa kudashira hamwe nyene ariko nje ndibaza yuko bagikorere ko bande mbo je usanga na wewe wogize ico ukora ico kintu kigakemura mbo je batabikoze nzobikora rero batabikoze nzobikora bande rega yumva bisaba yuko nimba ari twebwe abakinyi nimba ari guverinema nimba ari ubushikirangazi bw'imico kama hari abantu bakwiye kugira nyene ikintu bakoze kugira leta tumenye haba evenema za leta meruka kubona amafoto nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari kumwe na Natasha na bakigingi narabuze mu mukinyi wa filme numwe ndavuga none tweni duha niwe ni muhara bakina filme ego vraiment barakwiye kuturabira natwe bakaje baradutumako bakaduha ubufasha Jojo dusa n'abaheraheza 2020 abafans banyu canke abasanzwe bakurikirana ibikorwa bya ihuriro TV canke bya filme ndundi bitega iki gitandukanye n'indi naka yose yaciye mbo muri iki kiringo ca 2020 turimo bitege amafilme aryoshe cyane amakomedi aryoshe cyane kandi twa turakorana n'ingubu nyinshi cyane gusa tweco tubasaba ni bwa bufasha bwanyu babande badushigikira ndibaza ko twa turakora ibintu byiza kuko ndibaza n'ubu wadusanze kuri tere eko nyuma ya Mario hari indi series mwifuza gutanguza canke muraca n'umuntu kubandanya Mario nyene paka oya hariyo sezo tuzotangura gusohora mercredi na nyene izoza iryoshe cyane izo bayitwa gute nimba tari ba ndibaza uwayanditse arashaka azoyivugira wenyene
ni power of love menga yego inguvu z'urukundo. muzozibandanya gute power of love Mario series Jenny baze ko Mario iri mu guhera ntabyo nzi ariko Jenny baza kiri mu guhera mugira muyiheze mbo ntabyo nzi kuko si Jenny yanditse. tugushimire cyane nizere yuko nundi munsi canke n'ikindi gihe tuzokwifuza kuganira abakunzi baba bakeneye kumva makuru yanyu bakeneye kumva ibikorwa bya nyabigeze nizere ko muzoduha kanya Nta kibazo merci. Dodo tugushimire cyane naye ndabashimiye cyane arakantu umva nari kukubaza ntakubajije oya narakimwe ya nawe arakantu umva nari kukubaza canke akantu wogereka ku byo twavuze byose. Bon kuvyo mwakumbaza nje nize ko bikwiriye hame byo nogereka ko kadushimire abafanzi bacu babandaye kuduteza imbere mubashe no guteza imbere ino Buja Today TV nimwibagire kugira share na subscribe hama bon yani urukundo rwanyu ningo twegera utuma dutera imbere mu majambo make. Urakoze cyane. Sawa namwe murakoze.